turabaramukije amahoro y'Imana, bwoko bw'Imana. Dufashe akanya keza ko kuba turaganira namwe. Uno munsi Imana yanyongeye akanya keza ko kugendera umugenzi wanje yitwa yazije no kubana namwe kandi turabaye n'ikaze gusangira ijambo ry'Imana natwe. Murakoze, twifuje yuko tuba turasangira ijambo ry'Imana kubera Imana ituronkeje kano kanya keza, namwe mube hafi kugira ngo dusangire rino jambo ry'Imana. Imana ishoboye kudufasha kuduha kuno munsi, turamuhaye ikaze niyo nkuru Richard kugira dusangire ijambo ry'Imana namwe turi kumwe namwe. Murakoze. Haleluya, haleluya. Umwami wacu Yesu Kristo ahimbazwe. Mwino mwanya mutoyi mwakano gasegonde twongeye kuronka twe dusanga ijambo ritoyi riramutse cyane gose tubona mu gitabo ca Matayo ibice 22 dore ku murongo wa mbere havuga ngo ubukwe bw'umwami bw'umwana w'umwami. Haleluya. Ubukwe bw'umwana w'umwami ni inkuru ivuga umwami aramutse agomba gusohora umuhungu. Yarafise abantu benshi bizinanye, afita abagenderwa biwe, hanyuma ngo atumira abantu kwaze bukwe bw'umwana wiwe. Mugabo ikibazo cyabaye abantu banka kuza mu bukwe bw'umwami. Haleluya. Atumiye ngo ba mbere ngo baranka, atuma ba kabiri ngo bagenda mu ndimiro, abandi bagenda kudandaza baranka, atuma bagira gatatu ngo atumira abantu bo mu barabara ngo abate bateguriwe ubukwe. Yesu nashimwe cyane. Ubwo rero nawe aho utumirirwa kuza, aho uronka ubutumire, aho uronkera invitation, uyakire uyubahirize hamutaho ubwo bukwe, kuko ni byiza kumvira kandi kumva bifise ikimazi cyinshi. Yesu wacu nashimwe. Reka dusangire amajambo dusoma tubangukije kugira noneho nawe icaho kironke ku mwanya nyene dusome. Yesu yongera kuganira nabo mu migani atubwami bwo mwijuru busa n'umwami atahisha ubukwe bw'umwana wiwe arongora. Atuma abagendanyi biwe ngo bahamagare abarorewe gutaha ubukwe banka kuza. Yongera gutuma abandi bagendanyi ati mugire abatowe mutiraba amazimano yiwe yayateguye n'amapfizi n'amagumba vyiwe byabazwe kandi byose birabateguriwe. Nimuze mutahe ubukwe. Ariko bagendageza barigira, umwe aja mu itongo ryiwe, uwundi mu bidandazwa vyiwe. Abasigaye bafata abo bagendanyi biwe bakorera ibara barabica. Uwo mwami araraka, agomora ingabo ziwe, ahonya abo bicanyi, ayigiza igisagara cabo, maze abarira abagendanyi biwe ati ubukwe bwateguwe, ariko ababutorewe ntibari babukwiye. Nuko nimugende mu mayira abiri aho muri boboneyo bose bahamagare baze babutahe. Abo bagendanyi baragenda baja mu nzira, bakoranya abo babonye bose, ababi n'abeza. Mu bukwe huzura abatabutorewe. Umwami yinjiye kuraba abona abatonewe mu bukwe, ubutambaye impuzu y'ubukwe. Aramubaza ati mugenzi wanje, winjiye ute hano utambaye impuzu y'ubukwe? Araryoherwa. Yesu wacu nashimwe cyane. Aya majambo n'amajambo akomeye cyane. N'amajambo yatoraniwe abantu baje mu bukwe, n'amajambo yatoraniwe abantu baje mu rubanza, n'amajambo yatoraniwe abantu batahe ubukwe, ariko baranka. Hanyuma bagenda mu barabara ngo atumye abandi bagendanye, abwira abantu ngo nimuze abavuye kurima, nimuze abavuye kuragira, nimuze abavuye kuborerwa, nimuze abantu batandukanye bose mutahe ubukwe. Hanyuma baze gutaha ubukwe ngo basanga ngo harimo uwatambaye umwambaro, kandi abandi bose batumiwe ataniwe nde kwambara, basanga harimo utambaye umwambaro. Mugenzi, ndakwifuje kugira umwambaro. Niwe wagenda ahantu ugire ikintu kikuranga, niwe wakora ikintu kikuranga, ugire umwambaro utuma utosorwa mu bandi. Kuko iri jambo riboneka hari umuntu batumiye, maze amaze kwinjira asanga mu bandi arivanguye, afise umwambaro udasa nk'uw'abandi. Byo ariko ko afise umwambaro nawe ndagutumiriye. Ni waje mu kintu, ni waje mu kantu, ni wakora icyo cyose, ufise umwambaro wawe utuma ucimwa, ugatahwa mu bukwe, ugahimbarwa no kubonwa muri ubwo bukwe. Niryo jambo dusangiye, ugira umwambaro aho ugenda hose, ukuranga kuri umwizigirwa, kukwiriye gutaha ubukwe. Yesu abahizagire cyane. Murakoze. Amen, amen. Murakoze cyane. Kandi ahubwo ikindi naco twagomba tubwira uwo murongo ahantu mwawusomye
kugira ngo n'uri karadukurikirana nawene aze kuhisubiriramwo ahasome nawe. Nimurinde kugira ngo bose bariko baradukurikirana bashobore kuhabona neza baze kwisubira bisomere. Ego cane murakoze kandi uyu murongo ko turasoma cyangwa ndabyo bariko turumva tubona mu gitabo cya Matayo ibice 22 uhereye ku murongo wa mbere ukamanuka ukageza ku murongo w'12. Umurongo w'12 neza neza niho habonekanisha umuntu yasanze atambaye umwambaro kandi yatumiwe atabyuma bamubariye. Umugabo asanga no gusohoka mu bukwe kandi yari yatumiwe kubera asanze ari ikintu kidasa n'abandi. Yesu nabahezagire cyane. Amen amen, murakoze cyane. Karakanya keza twari twafashe ko kugira ngo namwe tuganire. Imana irushirize kubazigama kandi irushirize kubahezagira, irushirize kubana namwe aho muri hose. Shalom shalom, mwarahezagiwe, mugire umugisha muri. Shalom shalom shalom. Shalom shalom. Shalom shalom.